kenshi dukeneye no kwigisha abo basanzwe badukurikirana tugashaka ko tubigisha ibijanye n'iterambere barabifata kandi bakabigendera uko dushatse gushimira kintu kanaka kenshi birakunda kandi sivyo gusa turafite n'uruhara ntasubirizwa mu guteza imbere uburongozi bwiza mu gushigikira amakuru y'ibihanze abanyagihugu bato kubahiriza no kubungabunga itunga rusangi hamwe no guteza imbere amaso hakurya y'amazi tugasuma amakuru avugwa hirya no hino mu makungu ashobora kugira ikimazi ku iterambere ry'igihugu na bene co. Banyakubaha abayobozi namwe bamenyesha amakuru ni gihe ciza rero cyo kwerekana ishusho nyaryo biciye mu byo dukora ntagire uzovuga ngo banyirengagije dukukora ibidatumbereye ariko nashaka dukure amaboko mu mpuzu dukore ikorwa byacu bituvugire. Nashaka ndabwira ko icyo dushize ahabona kibonwa n'isi yose mu mwanya isase ari naco bisaba kwiyubara no kwitonda cyane mu kazi kacu ka misi yose kuko nuzoshiraho ikintu uvuge ngo nayi nihenze cyangwa burya ngo nareko ndafyina ugize imboga dufite zirakurikiranwa. Nashaka rero turabiri hamwe uzokwame wiyubara mu byo ushira ko hirya no hino kuko ufise gukurikirana kandi batari bake na gato. Nashaka ndabibutse kandi abisubiramwo nukumenya ko ikintu cyose dushize habona kibonwa n'isi yose mu mwanya isase ari naco gituma bisaba kwiyubara no kwitonda cyane mu kazi kacu ka misi yose. Handavuga mu gutanga inkuru twatohoje neza zifise amasoko ameze neza yemewe. Murankunda kubivuga benshi murabizi mwe vya ndakoporoye biga bintu twarabisezereye kuko hari igihe usanga urakwiragiza inkuru z'ibihuha zitameze neza. Ntituraho gutwenza abantu no gusamaza abantu nkuko benshi bavyiyumvira. Sico twahamagariwe ko twarahamagariwe kwigisha no kuvuga imigambi y'iterambere kugira ngo abadukurikirana bose bishobora aho bibakuye naho bibashize. Nashaka ndabibutse yuko bamenyesha amakuru turabigisha ikirenze ico turabarezi abatanga nkuru ntituri rukurukuru niturabagwiza ibihuha n'abandi nkuko bamwe n'abandi bo vyibaza babonye kumbuga ngurukana bumenyi ariko nashaka tumenye ivyo dushizeho tumenye dushire inkuru zitomoye neza kandi zitosoye. Kana nashaka ndababwire ngo nitwakora neza tugafashanya tukagira ubumwe tukaduzanya. Hanaganda abwire yuko abarundi bayamaze baravuga ngo ubugirigiri bugira bangahe bugira babiri. Rero ni washaka kwigunga uri umwe ntuzoshika kure. Barasura kandi bakavuga ngo umutwe umwe wifasha kugira iki gusara. Ibi byose nibitwereka yuko tugiye hamwe turi benshi tugakorana mu bumwe tuzoshaka kwihangiro twihaye. Nashaka ndabwire ngo mugiye twobandanya tukamenyesha amakuru yagushitse baratanga urukurukuru ahubwo rutanga inkuru z'agakura tuzotuma igihugu gihurumbirwa n'abanyamitahe bamukera rugendo hamwe n'imigenderanire n'ayandi makungu ikomeze maze igihugu gishike kwihangiro ryambona kazoza igihugu cifashe mu 2040 igihugu giteye imbere mu 2060 byose bizova kuri twebwe. Nagenda kumvuga ngurukana bumenyi ukagwizaho ibitameze neza nibyo gucinega abantu gucana ivutu mu byukuri ntawe uzokwimvira guhurumbira Burundi ariko nibagenda kuri zambuga muriko mujejwe mukorera buri munsi ugashiraho ibintu biteza imbere bitera nagateka ku Burundi mu byukuri n'ingenzi zizoza abanyamitahe baza ari benshi kakazi mwifuza ibya bindi benshi twifuza bishobore kuboneka ariko niyo twaza kumvuga ngukora bumenyi tukazuza nk'ibintu bitameze neza mu byukuri ntawe uzokwimvira gushika mu Burundi batavuga ati ngira sinyabagendwa ariko niyo twashiraho inkuru zimeze neza tukamamaza igihugu cacu uko kimeze kuko tubona bari hanze y'igihugu bifuza kuza ati ugatwe turabe ca gihugu tumaze imisi tubona. Nashaka kwabwira ko mubifisemo uruhara kandi tubifisemo uruhara nk'imenyesha amakuru bikorera ku mbuga ngurukana bumenyi. Nashaka ndabasabe mugira agatima membero musubire inyuma murabe umwe wese araba urubuga yaje serukiye cyangwa urubuga akorerako murabe ko mu byukuri tuko turatesha tuko turaha agaciro igihugu cacu mve dushirako. Nabwiye ngo byose bizova hehe mu maboko yacu kandi ivyo dukeneye ni byinshi ndabizi twama tubivuga
ariko kubivuga ntacyo tuba turakora, ariko mu gihe twoshira ku bikorwa tukaja ku kivi mu by'ukuri bizotuma biga byose dukeneye tutabironka uko leta n'umuvyeyi mu gihe twakwitwara neza byose byokunda kandi byoshoboka. Nuko rero tukaba turangirije hano ikiganiro cyacu no munsi kwari kubatera kamo ngo turabe neza ivyo dukora ko mu by'ukuri turiko turakora dukurikiza akarangamutima k'umwuga. Nashaka ndabibutse ikindi naco citerambere burya kenshi ariko twiyumvira ngo twebwe nabwiye ntitujeje gusamaza abantu no gutwenza abantu. Kenshi abantu barushize bumva ngo tuje kumbuga ngurukana bumenyi ukamengo ni kibanza cyo kuruhukiramwo gusa, ariko nashaka ndabwiye ko ari n'ikibanza cyo tuma igihugu cyacu kigira umwimbu mwinshi. Biraga ndabwire mu kwitaho iterambere. Arashaka ndabwire ikintu kimwe, hari gihe kenshi twiyumvira ngo je nkumenyesha makuru notera gute mu iterambere ry'igihugu kugira ngo umwimbu w'igihugu utere uba mwinshi gusumba. Ndabwira ngo turabe amakuru, ubwoko bw'amakuru tuvuga. Mu by'ukuri ukaba ufise ikimenyesha makuru cyama mu byo kivuga ataterambere ririmo, mu by'ukuri nibaza yuko twari dukiye guhindura ingendo dushira imbere iterambere. Makuru tuvuga twerekana ingene umuntu ashaka kwiteza imbere, twerekana aho tugeze, harobokana gwinshi riko bakora ibikorwa byinshi biteye igomwe, mu by'ukuri tubashigikire. Anashaka kuvuga ku bantu dufise imbuga zemewe kandi zimeze neza zikora ku mugaragaro, ariko ugasanga mu by'ukuri amakuru dushirako ntubonye n'umuntu ako ariteza imbere. Umujene nkatwe ugasanga ngo imbere kuja kuri televiziyo yiwanje banzume amamiliyoni atagenda. Mu by'ukuri nashaka tuvyibuke dufashanye kugira ngo dushigikire abari mu iterambere, kugira ngo imbuga zacu zishobore guherekeza bariko barakora mu iterambere rirama. Nashaka ko nkebura kuba bafise imbuga nyinshi bakurikirana wanashaka mugabo ugasanga bacakora mu gifuri. Nashanda batera kama mvuga nti muze hari rwego rutujejwe gutwe sense mu by'ukuri kugenda ukavuga ati mu by'ukuri shaka gukora ndugwego gwemewe n'igihugu ni byiza ko gukora mu gifuri sinibaza ko bifise agateka. Hamikini naco gukora mu gifuri hajya ni mu gifuri nyene kandi birahamwa burya. Hena shaka ndabatera kamo ndanabibutsa ngiye mufise imbuga ngurukana bumenyi mugabo mutarashobora kwitura urwego rubijejwe sense kunyaragasa ejo aho bukera mugende nibigoye biroroshe cyane kandi kubaho uri kugorera mu mugaragaro mu muco ntangere kugira birafasha no mu iterambere rirama. Hama nkabanda babwira ngo mufise uruhantambere mu iterambere, nabwiye ngo ivyo dushaka nivyo dukeneye ejo aho bukera turengenzi nyinshi bivuye kuri mwebwe ibyo muri ko murakora n'ibyo muri ko murashira kumbuga ngurukana bumenyi. Genda murabe ibyo mushirako, ndasubiyemo murabe ibyo mushirako kugira ngo twese hamwe twiyambika agashambara, twese hamwe dufashanye mu iterambere rirama. Hama nuko umwimbu w'igihugu uzotera uje imbere. Hama gihangiro twihaye murayizi mwese do Rwanda risubiramwo dushaka igihugu cifashe mu 2040 igihugu giteye imbere 2060 Feni karani Venice Sante. Umuntu wese hari mugende munabibutse nabo bakurikirana kugira ngo babimenye ejo atagira uruhusha n'ujuragirika uraje turiko turaja. Iyo turiko turaja ni hamwe haratomoye twarahabwiwe. Nuko murakoze.